Areka subire ndabahe kaze shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gucikiriza kuri no munesha kuri mukunda cyane imwe rutende ya Isange TV imbonesha kure bashikiriza makuru n'ibiganiro biba begezweho kandi biba byakura amatoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu makungu yakure ndetse n'andi makuru yose bari karavuga ngaha mu kibano ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mucungara rigeze igihugu cyacu Burundi ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanyi abari mu makungu yakure mwese ndabahaye kaze makuru tugira tubashikirize muri iki gitondo amakuru abazendutse avugwa mu mihinga itandukanye ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri niteka no munezero ntangire byusubira kubaha yambu yanywanyi bayisange TV imbonesha kuri imwe rudeni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba begezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye ndabahaye kaze rero mu makuru tugira turashikiriza muri iki gitondo na makuru menshi cyane na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye aho tuza kunyarukira ngaha mu gihugu cyacu Burundi tukarabira hamwe ibiriko birahavugwa na cyane mu gihe amatora abura umunsi umwe gusa ngo atangurure kwigenekerezo rya gatanu ruheshe umwaka wa 2025 aho rero abanyagihugu batanguye kugira ubwoba ndetse bamwe banatanguye guhunga bavuga ko ibishobora kubera mu gihugu biteye ubwoba ngo amaraso ashobora kumeneka bivanye no ku muganga uri ku butegetsi CNDD FDD na cyane urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ruzwi nk'imbonera kure rwatanguye gukizura mu mihana itandukanye aho rero riko ruratera ubwoba abanyagihugu ngo utazotora umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ngazomenye iyo azoja ibi byose turaza kubirabira hamwe ese umugambwe CNDD FDD nuwo uzotsinda amatora abahinga mu bya politiki babivuga ko iki ibyo byose turaza kubibashikiriza kuri bw'idonido ntimujye kure yimoresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV turaza kunyarukira kandi mu mugambwe CNL wahoze uramutswa honorable Gatorwasa tuze kurabira hamwe ivyo honorable Gatorwasa ariko arashikiriza muri iki gitondo aho ndetse ivuga ko kuri ubu honorable Gatorwasa yasuye kwitoza ndetse ya azindukiye mu mwiyamamazo ndetse binavuga ko yoba yamaze gusubirana umugambwe we wa CNL ni ibintu rero yashikirije ndetse anabere ko nyine icubahiro Everton nyine iteka umukuru w'igihugu nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everton ndashimiye amubwiye ko mu gihe atagomba gupfukama ngasaba ikigongwe ibintu bishobora kuzoba bibi ndetse ngo ashobora no kwasiga gatwe ibi byose nyine iteka Reverien ndi kuri Murantunga Honorable Gatorwasa yabishikirije turaza kurabira hamwe impamvu yatumye abivuga ndetse n'imvo n'imvano yavyo ibyo byose turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido turaza no kurabira hamwe ibyavuye mu byavuzwe na Anestor Girikushaka yari yahawe umugambwe CNL gusa nyuma yaho akaba yaje kuwamburwa na Honorable Gatorwasa avuga ko umugambwe we umwegukira ndetse nta nuzo umukura ko Honorable Gatorwasa yanagarutse kuri bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL inyankamugayo baba baragandaguwe n'umugambwe uri ku butegetsi ibi byose abareka ko Everton ndashimiye ago ashobora kuzobiryozwa ndetse ngo isaha n'isaha Everton ndashimiye mu gihe adashobora gusubiza umugambwe CNL amahoro nkuko vyamye ngo ashobora kuzohasiga agatwe Honorable Gatorwasa murabizi neza ko yahoze aramutswe umugambwe CNL ndetse yari yanitoje no mu kibanza cy'umukuru w'igihugu binavuga ko yari yatsinze amatora ariko nyuma yaho akaza kwamburwa amajwi bivuga ko amajwi yiwe yivywe n'umugambwe ari ku butegetsi wa CNDD FDD Honorable Gatorwasa rero mu majambo yashikirije muri iki gitondo avuze ko Everton ndashimye mu gihe adashobora gupfukama ngasaba ikigongwe umugambwe CNL ngo ashobora kubura amagara yiwe nkuko Honorable Gatorwasa mu kiganiro twagiranye kirambuye yabidushikirije turaza rero kubigaruka ko ku buryo bw'indonido ntimuze kujya kure yimonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rutende ya Isange TV Ico weho usabwa rero banzo ufite ndetse abone ndetse na partage kugira uzurabona amakuru n'ibiganiro turiko turashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye ndabakengurukiye rero ndeka mbaye n'ikaze amakuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere kubiko biravugwa mu mugambwe CNL wahoze uramutswa Honorable Gatorwasa Honorable Gatorwasa kwirigenekerezo rya kane ruheshe 2025 azindutse aganira n'umugambwe we wa CNL ndetse binavuga ko yamaze kuwisubiza Nestor Girikushaka yamaze gutembagazwa ivyo kandi biruko mu gihe Honorable Gatorwasa n'ubundi yahoze aramutswe uyu mugambwe wa CNL yari yagabishije ko mu gihe Everton ndashima atamusubiza umugambwe we ndetse ngo bareke no gushira icuka kibi ku mugambwe CNL ibintu bishobora kuba bibi ku uri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everton ndashimiye Honorable Gatorwasa mu majambo ashikiriza yavuze ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everton ndashimiye mu gihe ngatopfukama azabike gongwe umukuru w'igihugu uyu
umugambwe CNL ngo ibintu bishobora kuba bibi kuri Evariste Ndayishimiye ngo mu gihe yobandanya kandi agabisha azana icuka kibi mu mugambwe CNL ngo ashobora kuzohura n'ivyago bikomeye. Honorable Agathon rero muri iki gitondo avuze amajambo ateye ubwoba, avuze ko Evariste Ndayishimiye ngo ashobora kuzohura n'isanganya rikomeye mu gihe atobaretse umugambwe CNL ubandanye widegemvya mu byicaro bya politiki, nkuko tubikesha amakuru duhawe n'amasoko yacu kubiriko biravugwa mu mugambwe SNL inyankamugayo. Naho Onestel Girikushaka yari yarahawe umugambwe CNL mu gusozera imyamamazo y'abashinga amateka mu mugambwe wiwe wa CNL yabereye ku kibuga mu Kinama, yasabye imyaka 5 gusa ngo kugira ngo bashobore kotsa igitutu leta ihindura ibintu. Onestel Girikushaka umukuru wa mugambwe CNL yasabye abarundi nko kwizera ndetse bakanabizera umugambwe CNL, nayo ngo nibamara imyaka 3 mu nama nshinga amateka ataco barashobora guhindura, yemeye ko bazoca batanga imihoho kimwe ndetse mu bimenyetso vya demokrasi y'inkeza buntu. Ubwivye kubivugwa ko ngo hari abantu batswe amakarata yitora ngo bazotorere umugambwe CNL, ico ubivuga ko nikihe? Onestel Girikushaka yasavye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora seni gufata ububasha bwo gutorera abandi bizwi nka procuration mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo hazotore abishikiye kandi ngo bamyene amakarata, gutyo ngo bazoba berekanye ko ari abagabo bariko barategura amatora ataho bahengamiye. Girikushaka Onestel akaba yasavye kandi inzego z'igihugu hamwe ndetse n'umugwi seni gukurikirana neza iyi minsi isigaye ngo amatora abe, kuko ngo ariho habera amakosa menshi beno gufatwa nabi birenze urugero, kugira ngo abazorenga kwijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bazohanwe yisunzwe amategeko. Naho umugambwe CNL utemewe n'akagwi k'ubutegetsi bwa CNDD-FDD umenyesha umugambi w'ikinamico y'ivyiswe amatora bica ababiraba CNDD-FDD n'abasuku bayo bemeye guherekeza CNDD-FDD muri iyo nkinamico, nkuko bishikirizwa na nyenicubahiro Kizigenza Honorable Agathon arongoye umugambwe CNL, amenyesha ko atamatora ahari, ubw'ivyo atanyankamugayo yota umwanya wayo ngo igiye gutora. Eka na nyakubahwa Aime Magera aserukira uwo mugambwe ku mugabane wa Buraya ahamagarira inyankamugayo iyo ziva zikagera kudahirahira ngo zizotakaze umwanya wazo ngo zitabe iyo nkinamico yicishwe amatora. Ahamagarira kandi inyankamugayo kuzokwibandaniriza imirimo yazo ukuri kwamye. Aime Magera yibutsa ko umugambwe CNL wakumiriwe muri ayo matora ko atohendwa ngo CNL iri mu matora. Nyenicubahiro Kizigenza Honorable Agathon yibutsa ko abitavye bose ayo matora ari abasuku ba CNDD-FDD, ko abo bashobora kwitaba iyo nkinamico kandi adashobora kwitaba iyo nkinamico kandi atawo iyo hijwi ryiwe, kuko bose bari mu kwaha kwa CNDD-FDD, kubw'ivyo atanyankamugayo yota umwanya wayo ngo igiye kwitaba ayo matora. Hatabayeho abashinga amateka n'umukenguza amateka 20 barandikiye umukuru w'igihugu bamubwira ingorane zihanze igihugu cyacu c'u Burundi, na cyane mu vya politike, mu butunzi, mu mibano ndetse no mu migenderanire n'ayandi makungu. Ahamagarira Ndayishimiye kutabandanya iyigira igihangange mu kubandanya acanishamwo abarundi, ahubwo yemere ace bugufi atonganye ibiganiro byoshobora kubogora no kugarukana Uburundi kubugeze aho umwansi ashaka. Abo bashinga amateka n'umukenguza amateka baragarutse ku bwicanyi bwagiye buvugwa
ndetse bukanakorerwa indongozi z'umugambwe CNL ndetse n'abanyurujwe nk'uko bishikirizwa na Akizigenza Honorable Agathon. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari muzindukanye nangwe mu makuru twariko turabashikiriza muri iki gitondo. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko kuri no munesha ko yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukira rero mu mwese mwadukurikiraga muri micungara rigize igihugu cyacu cy'u Burundi, badukurikiraga bari mu bihugu bibanye, abadukurikiraga kandi bari mu makungu ya kure, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru twe turabashikiriza muri iki gitondo. Eka ndabibutse ko mwakurikiraga amakuru ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, kandi niba utarafyonda s'abonner cyangwa partager, ndakwibutsa mfyonde ko kugira uzura bwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe, dusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.